Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwabonye ikingura ikaze kuri radiyo yanyu. Duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi murayagezwaho na Aloise Bigirimana. Mwaramutse Thomas. Muyavugwa muri Afrika, abahinga mu by'amagara y'abantu baragabisha ko kubona Afrika yarananiwe gucandaga umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana 3 z'abanyagihugu bayo bizogira ingaruka nini ku bisata by'amagara y'abantu no ku butunzi. Ni mu gihe Afrika ariko karere kagisigaye inyuma ugeranije n'ahandi ku isi mu gucandaga abantu COVID-19. Ikigo cya Afrika kijejwe kugenzura ingwara kivuga ko ibihugu nka Tanzania, Uburundi, Eritrea hamwe na Republika yitangaje ya Sahrawi atamunyagihugu wavyo n'umwe arahabwa urwo rucanco. Burkina Faso yaronkejwe incanco 115 za AstraZeneca ariko ngo nta munyagihugu n'umwe wayo araterwa na rumwe. Muri rusangi Afrika imaze kuronka abantu hafi imiliyoni 5 banduye COVID-19 hamwe n'abandi 133 bamaze gufa. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yarasavye leta ya Sudani kurungika irahe abagabo bane barimwo Omar al-Bashir iyo sentare yagiriza ibyaha byo mu ntambara bakoreye muri Darfur. Fatou Bensouda yabisabiye mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa gatatu. Bensouda yavuze ko Sudani ikwiye kwerekana ko ari leta nshasha by'ukuri mu kwifatanya n'amakungu kandi akayisaba kwiyunga n'abandi mu kubahiriza ubutungane hamwe n'amategeko mpuzamakungu. Umushikirizamanza mukuru wa CPI Bensouda yamuka muri Gambia arangiza amabanga yiwe ku itariki ya 16 y'uku kwezi inyuma y'imyaka hafi 20 amaze akorera muri yo sentare. 9 muri yo akaba yari umukuru wayo. Azosubirirwa n'umushingwamanza w'umwongereza Karim Khan azwi mu bikorwa byo guharanira agateka ka muntu. Tukiri muri Afrika, raporo y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu yasohotse muri indwi ivuga ko abasirikare bavuye muri Somalia baja guhabwa imyimenyerezo muri Eritrea baruhiye kuja kurwana mu ntambara ihitiye muri Tigre. Leta ya Somalia yamihakana ko abasirikare bayo bari muri Tigre. Abavyeyi b'abo basirikare muri abo baburiwe irengero muri izo ntambara barashavuriye perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo kuba yarahakanye ibyo byarashikiye abana babo. Abdisalam Guled muyavugwa mu makungu, perezida Joe Biden ejo ku munsi wa gatatu niho yashika ku mugabane wa Buraya mu rugendo rwiwe rwa mbere mu makungu ahategekanya kubonana n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ni imbere yuko azobonana na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ndwiza i Geneve mu Busuwise. Imbere yo guhaguruka i Washington ejo ku gatatu, perezida Biden yavuze ko intumbero y'uru rugendo ari gukomeza ubucuti n'ibihugu bicuditse na Amerika. Yavuze kandi ko azobwira perezida Putin n'Ubushinwa ko Buraya na Amerika ari urunani ntamenwa. Yavuze kandi ko azotangaza umugambi wiwe rusangi wo kuzocandaga isi umugera wa COVID-19. Amerika iramaze gucandaga igice ca kabiri c'abanyagihugu bayo bakuze, ariko ibihugu bikenye biracari inyuma cyane muri ico gikorwa. Perezida Biden kuri uyu munsi wa kane ategekanya kuganira n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson imbere yo kwitabira inama ya G7 y'ibihugu bikize kuruta ibindi izobera mu Bwongereza kuva kuri wa gatanu gushika ku munsi w'Imana. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho.
Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi ubushomeri mu barangiza amashuri mu ntara ya Makamba bwabaye ndanze, barambaza leta kugira ngo ibafashe. Kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize rupe, mbona ko atakazindo wonse ndaguma muhira, mbona abandi baguma barwaye arabarovyi bagaruka, nkabona bamerewe neza, bati kumbure na Genova ngaha muhira nashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi. Bakunda Uwukize Deo n'umwe mu baherutse kurangiza amashuri, akora akazi katajyanye n'ibyo yize. Mu Rwanda abasenateri bamwe na bamwe baranenga ireme ry'uburezi. Mu Rwanda kandi abaturage b'umurenge wa Gasakuza mu karere ka Musanze baragaya ifumbire itujuje ubuziranenge bahawe. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere mu Burundi. Bamwe mu barangiza amashuri mu ntara ya Makamba bavuga ko babayeho nabi kuko leta itabaha akazi. Abahanga banonosoye ibijyanye n'iby'imirimo basanga leta y'u Burundi yari ikwiye korohereza abashoramari b'abanyamahanga gushinga akazi mu gihugu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Bamwe bavuga ko bataronse akazi kuva barangije amashuri. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika basanzwe muri zone mvugo ya komine Nyanzarake y'intara ya Makamba, harabahisemwo gukora uburovyi bw'amafi mu kiyaga Tanganyika. Deo Bakundukize n'umwe muri abo yahejeje ishuri ryo kwigisha, ariko siwo mwuga akora. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamusanze ku mweha wa mvugo. Turi bumaze kumara amashuri tukadepoza tukabura ukuntu tworonka akazi twokora, twaravye kuguma muhira tubura ko bitoroshe. Je kugira nze muri uwo mwuga narahejeje amashuri nize rupe, mbona ko atakazindo wonse ndaguma muhira, mbona abandi baguma bagenda babaye arabarovyi bagaruka, nkabona bamerewe neza, bati kumbure na Genova ngaha muhira nashobora kuja hariya y'abandi baja nkaronka akazi, hanyuma nkabandanya kubaho nk'abandi. Ico gituma naciye ndishira mu cyo cyiyumbiro cyo kuza ngaha. Sabahejeje ishuri nderabigisha gusa bataronkejwe akazi mu gihugu. Jean Dodieu Nintunze wo muri komine Nyanzarake yahejeje ishuri ryisumbuye mu ndome za none kuva mu mwaka wa 2015. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bamusanze